ngaha muri Kongo ubwa mbere nuko leta y'u Burundi yaroye kuvyinjiramwo mu bintu ikibazo kitaturaba gose nticaturaba namba kuko bari bagiye muri guhagarikira amahoro muri vya East Africa hama abasirikare b'abarundi baroyemwo kugwana ingwano batumva baza kugwana n'ibintu batazi kandi baje gukorana n'abantu ba FDLR bagize genocide mu Rwanda murumva n'ibintu bidashimishije gose hanyuma bamaze kugenda ubu hariho bajyaho baje muri SADC ikibazo gica gikomera kuko baje muri SADC bari kumwe n'aba FDLR aba FDLR baza baratera mu Rwanda turibuka igitero cabaye Inyungwe hari n'abantu bapfuye hari n'abantu bakomeretse bagicumbagira hariho n'ibitero bimwe vyaza biraba bituma yuko leta y'u Rwanda nayo ivuga iti twebwe genocide yarabaye dushobora kwemera kwisubira kubijya kabiri bategerezwa gusa n'abagabo hanyuma Kongo naho tukaja twumva ko president wa Kongo yavuze ati jewe ninatsinda hageze urasa urusasi rumwe nzoca ntera Kigali imbere president w'Kigali w'u Rwanda ndamwice umva ibintu bivanze amaze kuvuga uko president ibihugu vyaje jewe kubganje bimaze kuvuga uko ibihugu vya SADC nta kibanza vyari bifise byo kuza kumufasha kuko bariko bafasha umuntu agomba kugira intambara n'ikindi gihugu ico gihugu ni yayigira nta uzi yuko azogwana n'u Rwanda gusa hariho n'Ubuganda ushobora kuja mu vuga ati biriko bigenda gute kuko n'Ubuganda burafise ikibazo c'aba ADF batera mu Buganda naho bwa mbere banje kuba muri Kongo tubire vya kera nuko ADF araba Kongomani bayitanguye kuri mu butu cyane kubera ibibazo vyahabaye hamwe n'Ubuganda urumva izo ngwano jewe mbona bishobora kuba ingwano zishobora gukomera gose mugabo je ndizera gose ko diplomasi ibintu byo kuvugana by'ibihugu bija hejuru bigatuma yuko izo ngwano zitaba uko bavyiyumvira ahandi naho izo ngwano zihabaye twomenya yuko Mozambique harabaye abajya ba El Shabab bameze nk'aba El Shabab bivyihevyi bariyo bafasha ahantu baramarana imyaka SADC yaraje kubirukana vyarayinaniye Afrika y'Epfo yaraje vyarayinaniye baguma ngaho abaje abanyarwanda nibo baje igisirikare cy'u Rwanda nico caje kimara mu kwezi kumwe cyari cyamaze kubirukana nubu ico gisirikare cy'u Rwanda nico kihari turazi no muri Centrafrique abagiye gukingira umukuru w'igihugu bagomba bamwegereje gose hanyuma bigaca vyerekana ico gisoda cyo muri SADC caje muri Mozambique bikakigora ubu muri Kivu niho kije gutera imbere kusa n'ikigwanya niyo mitwe ya M23 kandi bamaze kuba kugira ibintu byo rambe mu kugwana niho harimo ikibazo ikindi kibazo naco kijanye nuko ibiriko bira muri Kongo nakajagari ubu numva yuko mbere ngo hariho n'umugenerale ibiriko urumva ivyo biriko biragoye gose kugira ngo ubone Kivu y'Epfo na Kivu ya ruguru ingene bizoza biratera imbere ingene izo ngwano zizoba aho zizogarukira